Yezebeli ni mwemu umviriza iranga kubumbwa. Kenshi uzoyisanga mu bantu uravyumva arafise mugabo akeneye kugira kandi ivyo akeneye kugira bikeneye mu buryo budatomoye. Ntacyo bimubwiye ko wewe uhomba, ntacyo bimubwira ko wewe aguhomvya, ntacyo bimubwira ko wewe akurenganya, kandi arafise ibikwiriye mugabo afise umwina w'ivyisi. Iyo ni mwemu ya Yezebeli yumva atabumbwe n'ivyo afise. Uyo mwemu yateye ishengero. Uyu munsi kubumbwa biragoye kubona mu nzu y'Imana. Ivyiza twoshoye gukora turabica ku ruhande kugira gusa kuzwe turiko turarundarundanya tugire vyinshi ngabo vyinshi bitarimwo icubahiro c'Imana. Uko ni kimwe mu Yezebeli imeze. Fata ingingo ugende urondere mu nyonga z'Imana, genda wumva ico Imana kiravuga. Yezebeli ntazokwigira yemera yuko ubandanye wumva ijwi ry'Imana. Yezebeli akumanura akugwaza tension, nico cyose kiriko kiratuma utubwoko ni mwemu ya Yezebeli. Ico kintu cyose kiriko kiragutuma wumva wosakrifya urukundo wakunda Imana. Ico kintu kiri mu mwemu ya Yezebeli. Ko Yezebeli akeneye gukontrola, akeneye ko kuganza kw'Imana kuba muri wewe, akeneye kuganza muri wewe. Kubera iki Yezebeli arondera abami? Yezebeli mu bikorwa bikomeye akora canke mu vyo arondera igihe cyose munyifuze neza nukurongora, nuko aba ari we arongora. Yezebeli igihe cyose ariko arondera ukungene ari we atwara. Yezebeli arondera abami kugira ngo atwarire muri bo. Imwemu ya Yezebeli irondera kugira iki? Kuzana ibintu vyose musi y'ukuganza kwiwe. Aho Yezebeli ari canke imwemu ya Yezebeli iri ukuganza sukuganza kuva kuhoraho bakuraho hantu ahubwo nukuganza kuva kuri Yezebeli. Yezebeli arondera imiswe kuko abakene kugira iki? Kuba ari we arongora, kuba ari we atwara, kuba ari we yempoza abantu ubuzima bwizwa kubamo. Ari cyo gituma umuntu wese akene kumuvuguruza uyo abumwansi wiwe bariruka. Uwamuhangaye umwe twaramuvuze ku munsi w'ejo yari Eliya. Ngabo turabona ko yigeze ashigwa kugeza mu isezerano rishasha yagegenye umutwe wa Yohana umubatizi biritubwira ko afise umutima wa Eliya. Yezebeli cyarondera nuko ibintu byose mu kiganza ciwiwe. Somuhere ku murongo wa mbere. Mwumva kungene imwemu ya Yezebeli ikora. Ishoboye kugwisha abami, ishoboye kugwisha abahizi, ikonona ibigwanishwa vyabo. Nguko ungene Yezebeli asigara akora. Aha amaze kuba contamine, amaze kwandukirwa n'imwemu ya Yezebeli, ashaka ko ibintu byose by'abandi biba ivyiwiwe. Numwami afise amatongo adaharurika mugabo ariko arondera umurima itongo rya Naboti afise ari ryo myene. Ikirizo cyabaye no kuri Dawidi ko nababwiye imwemu ya Yezebeli irondera imitwe. Natani aje kubwira Dawidi ivyo yakoze, yamubwiye mu mugana mwira ngo hariho umwami, hariho n'umutunzi yarafise inka nyinshi umworozi. Ati mwe bari n'undi muntu yarafise agakakamo, niko kamuhamase, niko kamuhamata, niko katuma abaho. Ati ariko wa muntu afise inka zidaharurika biramwanka, afata kagakaka wa muntu aragatora, arakabaga, arakarya, uravyumva arakamunyaga. Akibivuga si Dawidi kirasangashwe. Dawidi cyari gisange kivuga ati uyo muntu ari muri kino yucanze umwenda mwice. Uwo muntu yarabaye akora ibyo bintu nk'ivyo, afise ibintu byose byamugeneye gute kugira ngo yumve ko yoshobora kuza tera kurumya afise agakakame gusa akamugira nabi gutyo. Akiri karavuga Natani amubwira ati mwami wanje uyo muntu suyundi, uyo muntu ni wewe. Amubwira ati umwami wemere kurongora abagore bose ukeneye mu gihugu ciwawe. Atariko Uriya yarafise umugore umwe, uramurengera ko umugira wawe umaze kumusambanya, maze usetana Uriya umushira imbere apfa. Imwemu ya Yezebeli ni mwemu umviriza iranga kubumbwa. Kenshi muzoyisanga mu bantu uravyumva arafise mugabo akeneye kugira kandi ivyo akeneye kugira bikeneye mu buryo budatomoye. Ntacyo bimubwiye ko wewe uhomba, ntacyo bimubwira ko wewe aguhomvya, ntacyo bimubwira ko wewe akurenganya, kandi arafise ibikwiriye mugabo afise umwina w'ivyisi. Iyo ni mwemu ya Yezebeli yumva atabumbwe n'ivyo afise. Uyu munsi yo mwemu yateye ishengero. Uyu munsi kubumbwa biragoye kubona mu nzu y'Imana. Ivyiza twoshoye gukora turabica ku ruhande kugira gusa kuzwe turiko turarundarundanya tugire vyinshi ngabo vyinshi bitarimwo icubahiro c'Imana. Uko ni kimwe mu Yezebeli imeze. Afise umurima wiwe, afise amatongo n'amatongo mugabo umviriza Naboti nkeneye umpe ugo ruzabihugu iwawe kugira ngo ndahagire umurima w'imboga kuko ruri hafi y'urugo rwanje. Ufete niko yashatse kuvuga ati sinkeneye kubana nawe, sinkeneye guturana nawe. Hariho numvise yahinduye imodoka kubera ko ngo yarafise ngo yabonye ko benshi basigaye bazitunze, urega ngo ya modoka yandi ngo yabaye ngo mbwa zose acarahindura. Iyo ni mwemu ya Yezebeli. Imwemu ya Yezebeli igutera kwikunda birenze gutabura ku mwana umuntu. Ibaze umwami naho vyari vyigeze biba, umwami
wibuke Dawidi akeneye kuja gutangira ibimazi uhoraho, aragenda Samuel wa 2:24 agenda ku mugabo witwa Arawuna. Dawidi arabizi neza yuko itongo ry'umuntu uyu munsi mu manza nyinshi zihari mu butungane ni manza z'amatongo, nivyo canke sivyo? Uyu munsi kwa maturiko turaja ku mpanda y'abantu barozwe kuri akagoye gukurikirana amatongo. Impwemu ya Yezebeli ikeneye gukontrola ibintu vyose. Dawidi aragira abwira Arawuna ati mbwira ayo tugura. Arawuna ati oyaye mwami, erega ivyo kora nande bisemo inyungu. Ngabo raba Dawidi yaramwingiza amwe ati none turabigura ati kuko ajamubwira ngo sinokozeza uhoraho Imana yanje ibimaze ataco binkeheje. Ahaba agenda kwa Naboti ati ndakeneye go ruzabibu rwawe, ati kandi ushaka ndaguha handi canke ndarugure, ntakeneye kurukoresha, arukeneye kubw'inyungu ziwiwe. Umva impwemu ya Yezebeli yateye umuntu abafise kwikunda kurenza, hakuhagarara mu nyungu ziwiwe aragukuraho. Maze umwamikazi wiwe Yezebeli araza aramubaza niki kikubabaje kanka kurya. Aramwisura ati kimbabaje nuko nabariye Naboti w'Yezereli, ati mpugo ruzabibu rwawe ndarugure canke ndaguhe urundi mu gishingo cago. Akambara akatama uruzabibu ngwiwe. Umwamikazi wumvirize Yezebeli, umwamikazi we Yezebeli aramubaza ati none se wowe uganza igihugu c'Abisirayeli, vyuka mufungure mushire umubabaro, jewe nzoguha ugo ruzabibu rwa Naboti w'Yezereli, jewe nzoruguha. Mwavyumvise? Jewe nzoruguha. Kame muca mumva gwa rutandazwa ku marembo y'i Babuloni. Vyanse kumenyekana, jewe nzoguha kumenyekana. Vyanse kuronka amafaranga, jewe nzoguha kuronka amafaranga. Umvirize vyakurikiye. Nuko yandika ivyete mu izina rya Ahabu. Ni se Ahabu yavyanditse. Impwemu ya Yezebeli yandika ivyete mu izina rya Ahabu, abidoma k'ikimenyetso ciwe. Iki ni ikintu citwa manipulation. Yaramubwiye ati ivyo bindekere. Urarira ngo nta ruzabibu warose gwa bindekere, je ndaza amayeri, ndazi kumgene nza kubihindukiza kandi kwazo kwisanga uruzabibu rwawe rwawe. Yezebeli yarafise kumge burenze uko umuntu ashaka kuvyiyumvira. Abirungikira abashinga naye n'abaganwa babana na Naboti muri ico gisagara. Yandika muri ivyo vyete aravuga ati nimushinge umunsi wo kwisonzesha, mushire Naboti imbere y'abantu. Nyinda ariko aravuga Yezebeli. Maze muzane abantu babiri mishukanya baje imbere yiwe bamwagirize bati warogose kumana. Bagira iki? Bamwagirize. Yezebeli ashoboye munyumvize neza kuremenaniriza kugeza umutwe wabawukase. Iyi mpwemu ya Yezebeli yakora mu bantu b'intabarigwa, bakoresha ikintu cyo kugira iki? Ikintu cyo kuremenaniriza abandi ibinyoma. Ibidiko ndavuga mwe muca mubona abandi mugabo harya hose wagize ubeshera kugira ngo bamubone nabi, umenyereze ko ari gukoreshwa n'impwemu ya Yezebeli. Impwemu ya Yezebeli itera abantu kubeshera abandi, nitera abantu kubamba ikibara, umuntu ugasigara umubona nabi kandi atari umuntu mubi. Kurako impwemu ya Yezebeli irafise kugusiga ubuhoma, irafise kukuremenaniriza. Impwemu ya Yezebeli irarema. Mwumvise yanditse ivyete mu gishingo ca Ahabu. Ivyete vyitirirwa Ahabu. Abasinga naye bariko babisoma babona ari Ahabu yavyanditse, babona ikidodo ca Ahabu, kumbe ni yari Ahabu, yari Yezebeli. Yezebeli nta kindi aronderera abantu ni kugira ngo aganze, niba ngo ashobore gukontrola ibintu vyose. Kirazira kumuvuguruza. Mwanya ngoma cenda bereka iyo umaze guhura n'iyi mpwemu nk'umwami wo tudisha ubwiza gukora. Kwero gose kubana muheze mu mujane inyuma y'igisagara mugira iki? Mumwicishe amabuye. Ariko aziriki, ariko azira ivyiwe, ariko azira uburenganzira bwe, ariko azira ukuri. Yezebeli ntaciye mubwiye gusesa amaraso. Nuko abantu ho muri ico gisagara aribo basiga nta n'abaganwa beneho babigeza nk'uko Yezebeli yabatumye ko muri vya vyete yabandikira. Raba kiro kintu bashima umunsi wo kwisonzesha. Uyu munsi barwo wisonzesha kugira ngo bagire arazi kungene maska, arazi kungene uravyumva ikintu cyitwa kwiyorobeka, deception, seduction. Ibintu kamengo n'ibintu vyavuye ku Mana, ose ibintu vyavuye ku Mana. Nk'emiri kirakora mu ishengero muri kino gihe n'umuntu aza ngo Imana yambwiye, ngo Imana yambwiye, akavyitira Imana atari Imana yamubwiye, agakora ibintu mu izina ry'Imana atari Imana yamubwiye. Next. Maze abantu babiri bishukanya baraza bamwicira imbere, bagiriza Naboti ngaho imbere y'abantu bati Naboti yarogose ku Mana no ku mwami. Maze baca bamukura mu gisagara bamwicisha amabuye. Baraheze batuma abantu kuri Yezebeli ati Naboti bamuteye amabuye yapfuye. Maze Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye kandi ko yapfuye, abarira Ahabu ati haguruka rero uje gushikira rwa ruzabibu Naboti w'Yezereli yanka ko mugura, ntakiriho yapfuye.
genda ushikire. Nakuyeho inzitizi mu nzira, genda ushikire. Uwo kugoye ntakiriho, namureme ntanirije, nanamwicishije ntakiriho, genda ushikire ivyiwiwe. Igihe cyose ugomba gushikira ibitari wawe mu buryo butari bwo, nta kindi kintu kiragukoresha ni impwemu ya Yezebeli. Impwemu iri mu miryango muri kino gihe ku rugezo udashobora kuvuga. Umwana agakurira ahantu bamureze, nama nakira ayo maka, umwana akibaza ko akunzwe, kumbe umwana bariko baramurya ivyo abavyeyi bamusigiye byose, bariko barabiga kimwe kimwe ku kindi. Ni bangahe ngaha muri kino kibanza ivyo abavyeyi babasigiye vyariwe nabo bita abavyeyi, bisoko bariko bakorera ivyiza. Ukuri kimwe Yezebeli ikora. Mpagatoya Imigani 21:9. Kamwe ndangije kuri impanuro. Mumvirize, hakubana na Yezebeli avuze ngo ufuma wibera hanze, hakubana n'umugore w'ingare mu nzu. Uyu mugore w'ingare yari karavuga ni Yezebeli. Ufuma wibera hanze, hako ubana n'umugore w'iki w'ingare. Yezebeli ntahinduka. Oya, mwibuke mu isezerano rishashe mu byashuri Yohana ijambo ry'Imana ryatubwiye nguwo naramubariye yanka kwihana. Ubiza gufata ingingo yo kuja hanze. Hanze ari kuvuga iki? Hanze ari gufata ingingo so kugenda karondera Imana kwa wenyene. Nuko wenyene ubwawe ugenda ukamubisira kugeza Imana izanye ubutabazi ku buzima bw'iwawe. Avuze ati hakubana n'umugore w'ingare, ufuma wibera hanze. 19 aho nyene 21:19. Nawe acavuga ngo mumvirize ingene Yezebeli akora. Wofumwa mu gihugu c'ubugaragwa, hakubana n'umugore w'ingare. Arongeye kindi kintu agira iki? Yo mana somera no majambo 1 2 3. Wofuma agira iki? Mwebwe mwitoraguza, mumenye neza ko mwitoraguza kubera impwemu ya Yezebeli. Kwitoraguza muravyumva? Oya nukuri inzi tuba mwirandambiye, raba abandi zo babamwe, natwe tugoshaka kuzibamo. Kwitoraguza mugeze gutegura urubanza ngo yaye ngo Jefferman ngo dekora atari miliyoni 5 nayo nzoshobora kwemera. Kwitoraguza ayo n'amasinyi wa muhungu we yuko ugomba urongore Yezebeli. Hunga, mwavyumvise? Umugore w'ingare agira iki? Kandi bavuze ngo w'ingare, kugara ni kuvuga iki? Ntava kuco yashinze. Ndabavuze siniko sura kuronka amen mezereza muri cyo kibanza. Kwitoraguza kumutayera tewe yaye unyambise nk'umukecuru ongera yiduze kandi kwitoraguza Yezebeli. Yezebeli agize no kwitoraguza. Nakene makiyaje isanzwe ya mpuza makusesagure akubwira kamara inkoko kandi ataza kumara kugira ngo usesagure. Umwe barayimukoreye udufaranga twe turahera, atayemera kumuhebera, wewe anywa ifanta gusa. Munyuma ngo fatane uri hehe ngo nyarukane. Umugabo baramuraba atubona ushaka iki? Ushaka nzanire kirida ngo izo zozura zirihira. Ayo mfise yaheze izo zozura zirihira. Yibagira ko kirida batayiriha. Umugore w'ingare agira iki? Yitoraguza. Ndiko ndavuga umugore w'ingare si umugore gusa, ushaka no kuba uri umugabo w'ingare agira iki? Yitoraguza. He mama ngo umugore wanje yavyibusha, ntagifise amatayi, urimo impwemu ya Yezebeli. Umunsi umwe ngenda muri shop ahantu umva umugabo ariko aranyumvisa yuko ati no, umugabo no ntashobora kugira umugore umwe. No, byo bimeze gute? Ati umugabo yemera abwiza kugira n'abandi. Kwitoraguza impwemu yande ya Yezebeli. Sizo kwibagira umukozi w'Imana umwe yakoreye Imana muri kino gisagara ca Bujumbura. Harongora umwana ngo mu Kabondo, umwana araza uravyumva mu kwike atakintu na kimwe afise, yizera ko Imana amuhamagaye. Imana ibagira neza irabahezagira. Umugabo amaze gutangura kuduga atatangura kwitoraguza kuri wa mugore, atangura kumubwira ko badakwiranye, ngo yavyibushe ngo nk'inzovu, ngo asigaye ngo ameze nka hipopotame, ngo iyo siyo size jewe ngo nari nkeneye. Aramutaragenda arongora uyundi nyene afise tayi ashaka, amutana abana aragenda. Impwemu ya Yezebeli. Impwemu ya Yezebeli ni kwemera kubumbwa n'ivyo ufise, shaka ibindi. Kwitoraguza muco nzakoresheje ngo complaining wife. Reka nagize kuri uyu murongo Imigani 25:24 naravuga ngo fuma wibera hanze nyene, hakubana n'umugore w'ingare mu nzu. Fata ingingo ugende uromdere mu nyonga z'Imana. Genda wumva ico Imana kiravuga. Yezebeli nazo kwigira yemera yuko ubandanye wumva ijwi ry'Imana. Yezebeli akumanura, akugwaza tension. Nicoze kiriko kiratuma utubwoko ni mpwemu ya Yezebeli. Ico kintu cyose kiriko kiragutuma wumva wo sacrifice urukundo wakunda Imana. Ico kintu kiri mu mpwemu ya Yezebeli. Ko Yezebeli akeneye gukontrola, akeneye ko kuganza kw'Imana kuba muri wewe, akeneye kuganza muri wewe. Gasanga uri umwami w'ikijambo twahereye. Ewe ukuntu abahizi bagoye bagwishijwe n'iki? Ni impwemu ya Yezebeli. Ibigwanishwa vyawe bikaba vyononekaye. Ndagomba dusenge iri jambo ntize ryige rivugwa n'umunsi n'umwe ku buzima.